Chérie? Oui, chérie. D'aller. Kubera ko byifungo byuguruye chérie. Nyatara mawaswasa no mwandondera bagiki. Nazi bagishe basi. Nico kiza cyo kuzora umugore. Nyatara merci beaucoup chercher. Ngiye chérie. Mpoja banje kubona sike ngo jamanyene. Amutipe mu genre ce programme cyo kuri apemiti. Akusasa niba ndazi ko nkumbuye gusa naso mwasha ngaruka nkibazo. Yawe ni boa hama bigenze gute yasha biramuse kutugendera umunsi. Umva noreka kubagendera gute? Nawe yasha. Mama arahimbise kwe boye mwana mvyibushe ne ataye. Oya ari kana nukuyorohereza rega nibisanzwe mu buzima. Igihe hino kwanza Nanje kubarambe madamu wani hari. None madama adahari cyo simanje. Mbiba wari watakariye. Basiko iki gihe cyose ndakurondeza mana yaje abantu barahebana kwe. Rega iby'ubuzima biragoye. Nubona ubuko nari ndose akanya nari nje kubaramutsa. Ubosha mpani nimero ya telefone. Ni hatari. Yani sawa, kono saka nimeka ni sawa. Bega unakumbuka kubona. Ndifo ndo tutara ahantu dusangira kwashije. Je nta kibazo umwanya no wawe karibu. Ashi ari ni sawa. Hakondo saka nime ni sawa. Abo ngwa munya we. Yata. Yata none kuhanga ni yakwitinya ga je nta kibana kabanye. Hapo ndagiye bayi kuna madamu wantu musanze ngaho. Gusa ugize neza nacu. Gusa eba kondo nse nimero yawe ni sawa. Ariko ya kumugoroba ashi. Wibuke kumugoroba ndagutelefona. Nakagenda bana abahungu n'abakobwa. Chico! Yo! Kiko wagenze kwita. Sena kumvise. Nicyo nashaka kukubwira. Ariha. Umva Chico. Hari umuntu naguma ndagutumira. Kandi ukabikora neza. Je nzoguha icyo ushaka cyose. Sister, je nta kibazo. Atwa je byose ndabikora. Uvuga rimwe gusa aca nkora umuti. Chico urabishobora? Ndabishobora. Urabishobora? Je nakinanira. Je nunzi none. Yes. Ntabari bimwe byo mu bwana vya kera. Hari kera bana. Hari kera. Urabishobora? Owa ntakuze hari ubwana haje. Okay, ingwe ndakubwira. Okay.
ujeje uraso wakiniye ibintu uri mubiki ko ndakuramo utu tuntu twumye andi mbona umenga ntimubivomye iki giti yabwo reka naco ahubwo mbega ko mumengo rucangamutse se uri mubiki ko mumengo sinzi ye je namenyereye ahantu hari abantu oya buganira ni mu muje ari mu gisagara naho wasoba tembera ukagira gusa rero je bora kuba ucagapse umuntu nyene akire usameze ukuru mbwa ndago sinzi ibintu bigiye ndagushikiriye bara sinzi nyene kurusha ibigiye joreka kunyinya nje ndajyana kwi je n'umuntu mwipimere fresh ye aya abantu ba bofre no kuba none gasha ntabo bashe kandi ubona bari mwe mu nkorira bumva vyogenda gute tena nimwe mu mpayinda nomba ndabitwaye kuko utariko vyogenda gute mbahungana wewe isanzura ni muhira ni mu rugo none madama adahari igana ndashaka kuraba urugo ni wewe nyene oya madamu ni madamu ibyo nshoboye gukora ndabikora ibyo ntashoboye nabyo nkaberekera madamu wawe we uraneza kwiye wese nagutahura kwiye ambura maroro ubone mbara ari mu gisagara asiruguru hari ya muduga imisozi muge uvoma n'ibibido nibi ari mu mboje sije kandi ntugiye sije uyumva amahoro madame isi hari yagiye asoma ukwezi urumva mbewe yagira amazu yo kwitanganya aya nano umunsi umwe uraje kwitanganya shanda yumva ndayobona uvize nabwiye uyu munsi nyene ndagutwa kwitanganye nyine utere style apana utere style nyine fresh hamadage gutembeza hari bishobose nimuzi ndazibona ndagutwara tuguri muzi za fresh ufa bifate nk'abanye wo muki aho musose urupangu umuntu avuga ati ajyo ni fulani abone nkwereke dukorere ku mwana sije tugenze bunye sije ncagurisha impuzu wambara nziza za fresh apani nziza sizo izi zo mu muje muri ziga mpuzu nazi nko kufise mu mpuzu nziza twenda gucagurisha atugenda gutinya ngo tugende mu mpuzu nkwereke tugende mu zeke impuzu wambara muri ziga wa nziza zigeze